ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu abahezagire. Ndashimiye Imana muri aka kanya. Yesu yangiriye neza kunzana ngaha. Ndashimira n'abantumye ko Imana ibahezagire. Rero ngira ntangure kwidondora na jewe amazina yanje ni Kayoya Jean Bosco, nkaba mu mwaka uza nzoba nkwije imyaka 60. Hanyuma muri iyo myaka 60, 20 izoba ari agakiza. Yesu ashimwe. Mu bintu by'umuryango mfise ukwapana kote dukunda kubivuga canke abakizwa, mfise umugore umwe n'abana ndwi. Yesu ashimwe. Jewe mu rugo rwanje yaba ari madamu, yaba abana bakuze bamaze gushikana imyaka 13, yaba ari abakozi bose, Yesu yaratugiriye neza, turakijijwe. Yesu ashimwe. Hanyuma rero mu kwidondora ngira ntangure ibyo akazi nkora. Ndi umuprofeseri wo kuri Université y'Uburundi, guhera bavuze ko dushobora kuvuga igifaransa guhera muri 1987. Muri 1987 niho naba engagé muri Université y'Uburundi comme assistant. Yesu ashimwe. Hanyuma rero nkora ako kazi imyaka 2 gushika muri 1989. Ndonka bourse ya gouvernement y'Ubufaransa kuja kugira doctorat muri université yitwa Université de Paris 6 Pierre Marie Curie. Mu bisanzwe mu Bufaransa iri mu zambere muri domaine nakwirikira muri madomene y'amascience. Iri classe mu ma université akomeye mu Bufaransa. Ivyo vyatumye ndahejeje muri 1994 naciye ndonka akazi mu Bufaransa nyene, nja kwigisha muri université yitwa Université d'Angers, ni vers le sud-ouest de la France. Ndahakora umwaka umwe, c'est-à-dire muri 1995. Nca ndataha rero i Bujumbura. Yesu ahabwe icubahiro cane. Nariko ndababwira imyidondoro bari babitubariye. Naringeze igihe muri 96 naca ntaye Bujumbura, nca ndaba umuprofeseri hajya muri kaminuza y'u Burundi, Faculté des Sciences. Aho ni muri 96 rero kugeza 2006 naciye nja gukora mu Rwanda, ndahakora imyaka 7. Hanyuma nja ndagaruka gukora kuri Université y'u Burundi gushika n'uno munsi. Yesu abahezagire. Ivyo rero nibaza yuko ako n'akazi twovyita ibintu vyitwa umwuga, ibintu bibeshaho umuntu. Yesu abahezagire. Hanyuma rero nababwiye yuko mu mwaka uza azoba ari imyaka 20 ndi mu gakiza. Bisigura neza naronse agakiza nkwije imyaka 40. Yesu ashimwe. Rero bamaze kumbwira ko nzoshinga intahe, nariyumviriye
ndiyumvira mu ntango twovuga niki intumbero intahe. Yesu ahabwe icubahiro. Ni ijambo niyumviriye nijoro rivuga ngo nta kintu Imana yaremeye ubusa ngo n'abanyakibi canke abanyabyaha ngo yabaremeye umuriro udashira. Yesu atugirire neza. Numvise rero mu mutima two kwifuza tugashimira n'Imana yuko Imana twebwe yaturemeye ubugingo budashira. Yesu ashima. Kuba rero muri iki gihe mfise ivyo vyizigiro vy'ubugingo budashira nico gituma umuntu ashinga intahe. Yesu ashima. Rero nateguye intahe uburyo ibice bibiri. Yesu ashima. Igice ca mbere ni igihe ntari bwakizwe. Igihe ntari bwakizwe murumva neza ni ubuzima bwo gushika imyaka 40. Hanyuma rero mu guheza ndagerageza ndababwire uko twumvise icigwa giheze ivyo kubona Imana muri iyi myaka, ukuntu Imana yagiye iranyiyereka ingirira neza. Yesu abahezagira. Dusome ijambo ry'Imana kugira tugishimikize muri Ezekiel 36 umurongo wa 26. Ngira nsome mu izina rya Yesu. 26 handitse ngo kandi nzobaha umutima musha mbashiremwo impwemu nsha, nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu mbahe umutima woroshe nk'inyama. Yesu ashima. Rero ndagerageza kubabwira ingene umuntu agira umutima ukomeye nk'ibuye. Urumva nababwiye mu ncamake aho naciye muri iyo myaka 40. Nababwira nka mwene data yarahejeje kwigisha na jewe Imana yarangiriye neza niga amashuri nkiri muto, no kuvuga igihe nari mfise imyaka 20 nari ntanguye kaminuza. Hanyuma mu myaka ya mbere kaminuza no kuvuga nayitanguye muri 81. Muri 1983 twari mu ishuri no kuvuga promotion y'abantu bize hari ico ntavuze nakwirikiye domaine ya mathématique. Sabahezaki nakwirikiye domaine ya mathématique no kuvuga diplome mfise ni doctorat en mathématique. Rero ico gihe muri 1983 promotion yacu y'ibiharuro twari dusigaye turi abanyeshuri babiri. Kuvuga twari tucigishwa n'ababirigi bare exigent cyane mu ishuri, twari dusigaye turi babiri, bigaragaza yuko Yesu Imana bo. Rero intahe yagitanguriraho. Yesu abahezagiye. No kuvuga rero ico gihe muri 1983 twiga turi babiri muri première licence ya mathématique. Mugabo jewe umwanya wanje w'ico gihe no kuvuga amajoro yanje yabari mu kabari. Urumva shitani yama agomba ko umuntu adashikira ubugingo budashira. Ico gihe mu myaka 22 nari mfise, nari maze kutwagwa n'inzoga. Mu kwezi kwa gatandatu muri uwo myaka wa 1983 nashaka kuhatangurira kubera je nagomba ko tuyaga kugira ngo mubone neza yuko inkomezi z'umuntu zidashobora kumutunga. Ni mpaka Imana tugirire ikigongo. Rero muri uwo mwaka wa 1983 jewe kubera uwo mwifato wo kwama mu kabari, mu kwezi kwa gatandatu inzoga zaciye zintwara wese. No kuvuga nisanze abantu ba kera
hari ahantu bita sale 14 nisanze nari naborewe nk'amayinga abiri nca nisangaho nca ndahagarika amashuri imyaka 2. Iyo myaka 2 ku bantu banze ico gihe nari umuntu ameze nk'umusazi. Imyaka 2 irakwira kandi narabona neza yuko nabitewe n'inzoga. Yesu atugirire neza. Hamara kubera ubuntu bw'Imana ndakira ndasubira muri university muri 1985 nca ndiga imyaka yari isigaye no kuba ndadora première licence nca ndaheza licence kandi iyo myaka 2 niho naronse amanota menshi cyane mu vyigwa byanje. Niho naca mba mu assistant muri kaminuza ico gihe bari bagifata menshi twafata amahera menshi cyane. Nyuma rero mubone ingena ubugombe bw'umuntu canke volonté y'umuntu atacimufasha mwibaza ko naciye mpeba inzoga. No kuvuga ico gihe hariho muramwanje yaje arambarira abonye ntango yakaza ati ngomba ati ndafise urupangu no guha atukazojurandha amahera 200,000 ku kwezi mu bisanzwe yashaka kurungabira. Hanyuma nca ndamubwira ntariko gawa mugabo umuntu ntaranywa inzoga ngo nigarukireko ubwo nyinjize muri ivyo bintu by'impango. Hanyuma iyo myaka 2 rero nakoze ndi mu assistant nayibayeho nyene nkora ako kazi mugabo ntababesha inzoga nyanywa zari ziteye ubwoba. Nagomba kubaha akarorero kagufiya gusa abantu muri mwebwe banyoye inzoga nyinshi. Nagomba kubaha akarorero amfeta akarorero ndabaha kabereka ko mukwiye gusengera imboregwa. Abantu batwawe n'inzoga hajya barago. Je umunsi umwe naba muri quartier yitwa mu Ngagara abantu rero bahazi hariho quartier Senke hajya hari kambe. Ubundi munsi ndanywa inzoga ntashe nko mu saa 5 saa 6 y'ijoro hajya mu ikambi hazitije utugo tw'amarenga ntidukomeye utwo tugo twaho. Hanyuma je mpura naturenganye ninjiye mu ikambi ndagerageza gusohoka nsohokera rero muri porte principale bajabona umuntu asohotse avuye mu ikambi minwi. Namwe murumva rero ingene byari bigoye. Yesu abahezagira. Rero hano ikintu nashaka kubabwira ni ukuvuga mu mavuko yanje navutse ndi umwana agira 3 kandi papa wanje nawe inzoga zari zaramumereye nabi ico gihe ariko twaragira ubuntu n'Imana ubu yaratashe mu ijuru kandi yagiye yihanye. Hanyuma rero jewe mu buto bwanje nari nararahiye yuko ntazokoza inzoga ku muntu. No kuvuga mu buto bwanje nararaba papa ivyagira ndafata decision nti jewe sinzokoza inzoga ku muntu. Nuvuga rero segondere nayimara ntashaka no koza inzoga ku muntu. Bisigura rero guhera cagihe nababwira inzoga zari zamereye nabi naho nazinywa n'ukuri donc ntabishaka. No kuvuga byarambabaza cyane. Hanyuma rero nagomba kunyarutsa ico gihe mpejeje amashuri ngira nsubire ngira akandi gatoya kekana ko mwosengera abanywi b'inzoga. Ndi mu Bufaransa narashobora kuboregwa. Hariya rero mu Bufaransa hari amatre agenda ingendo ndende. No kuvuga nk'ubu winjiye tre ntuyivemo ngo umenye aho hagarara uhura yagushikanye kure nko ku birometero 100. Hanyuma rero je ndayifashe mvuye mu kabari haraho naca nsinziriramwo nkaca rero niro truva ndahantu ntazi kandi yaba ari tre ya nyuma umva nkaca ndara ndayerera. Imana yaratugiriye neza. Maze gutahuka mvuye kwiga hanze narashitse ndashika ndigisha muri kaminuza. Hanyuma rero Imana irangirira neza kubera tubaho ku bw'ubuntu bw'Imana nca ndahura na madame duca turabana nyene ibyo by'abapagani. Kubera ico gihe ivyumviro nari mfise byari biteye ubwoba. No kuvuga je narashitse mpanga inzu muri Mutangano hajya abantu bashiraho saro cyenza sikirago nti umuntu azoza kundamutsa nawe azokwicara ku kirago ntangora. Hanyuma igihe twagira urubanza rwa mariage Madame yarambara ati dukoresha amakarata je bazonterera amahera menshi. Ndamubwira nti none wewe ayo boguterera we bakonsoma yanganike. Hanyuma rero
jewe nahatawe nawe natumiye urumva narababwira nk'ubu hasigaye nk'iyinga rimwe nturaza ku munsi munaka tuzoba dufise urubanza nkuba mpaye amahera akamba nk'amahera ibihumbi 20 naje ndamubwira nti mbe wowe urandusha amahera niwe uraza gusa ku rubanza hanyuma tuzobira muri ubwo buzima bw'ubupagani Imana yarandinze mu bintu by'ibitangaza cyane hanyuma rero ndanezerewe cyane yuko twahuriye ngaha na korale yo mu Nyakabiga kwera benshi ico gihe baraba universitaire sinari bwakizwe kandi benshi baransengeye kabisa jewe rero ntarakizwa igituma gakiza kanje kaciye kamenywa na benshi muri quartier nabamwo mu Ngagara bari nyene banzi bose ku buryo nakijijwe abantu bose baci bavuga bati bashi Imana n'igitangaza Yesu ashima ubuntu Imana yangiriye ico gihe n'ubuntu bw'Imana kubera jewe mu bintu vya filozofi nkiri muto nasomye ibintu vya filozofi byinshi cyane muri ico gihe hari ibintu vya filozofi marxiste bavuga yuko ngo la religion est l'opium du peuple byari ibintu byo guhakana Imana bya daimon ivyo rero byari byaratwinjiyemo à l'époque hamero ku buryo mu gukizwa igihe nakizwa ndavyibuka mushikanje yiga muri university yaraje kuntumira vendredi arambara atega je nzobatizwa kwa Mungu ati none uzuze kunshigikira none ivyo bintu ntuzi ko je ntavyemera turapfa kuzerega ati no kuri katedrale mpora noherekeza abapfuye hanyuma ico gihe rero nca ndamuherekeza kuntahangwa hamuraho Imana yagiye guca abantu bari babatijwe hamwe nawe bambonye baca baravugana hagati yabo bati bajya abantu baje mu batumire hari akareception bagira abo nyene babatijwe baca baradutumira ahantu mu Nyakabiga muri famille imwe twe na madamu baca badushira hamwe nabo muri ako kareception rero ikintu ca mbere catanguye kuntangaza uwabaye umwanya nicaye mu bantu nk'abo atari mu kabare kubera bijya bintu vy'ama reception de mariage naho yaba ari umuntu w'inshuti narahari urujya mwanya wicara kugira bakuzane icunyu nkaca ndamuterera gusa nkamurandije ivyo bintu nta mwanya afise wo kubijamwo hanyuma rero uwo munsi vy'ukuri Yesu abwe icubahiro nca ndashika ahantu muri abo bantu mbona barayaga tranquillement kandi numva najewe ndamerewe neza hanyuma rero baragira ako kareception gaheze madame carataha Yesu abwe icubahiro kubera rero ari Imana iturondera jewe mvuye muri ako kareception nacinja kurondera umuntu dusangira inzoga ntasanga ahantu twahora tunywera barahatransformye nca nibaza ko ari ama reception familiale nca ndakata rero uwo munsi hariho abo babatijwe murazi ko babagirira akantu muri university nca nja muri karya umuntu yitwa Mureha yari yantumiye Yesu agwicubahiro nukuri ntavuye nk'ijijwe uwo munsi nyene hanyuma rero kubera agakiza gaturuka ku Mana je mu gukizwa sinarinzi ibyo byo kuja gufukama ngo bihane muganda narumva mu mutima ijwi ryambwira riti wewe wa mugabo wewe woja muri aba bantu ingorane zawe zose ziba ziheze hama rero ico gihe Salvatore yari yacerewe aje nca ndagenda ndihana nukuri ntafukamye ndi umwe uwo munsi nije jenyine nagiye gufukama hajya hanyuma Yesu abangiriye imbabazi Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe
hanyuma rero ico gihe rero je mu mutima kwera ivyo bintu vy'amafilozofi n'ibiki nari nzi ko gakiza ari kumererwa neza ngaha kw'isi. Urumva nta bindi niyumvira. Mugabo rero ico gihe ndashima Imana cane yuko mw'ishengero Imana yatumye ngo nihaniremwo ishengero rya Pentecote harimo abantu b'abankadrere. Ni ukuvuga ico gihe Pastor Salvatore yakiri mwarimu napfuye kwihana yanterefona nk'iminsi yose. Yanterefona iminsi yose ambaza umeze gute. Hanyuma rero nko mu kintu kitarenga amayinga abiri. Yesu ashimwe. Ni ukuri ibintu by'ivyumviro vyanje vyose nari mfise imbere y'imyaka 40 vyari vyamaze guhinduka. Ni ukuvuga complètement modifié. Icambere nari convaincu 100% yuko ijuru ribaho n'umuriro. Yesu ashimwe. Kandi ico gihe niho naciye ntangura gukundira igikorwa c'Imana. Kubera yarampitana Salvatore agasha nterera mu modoka tugasha tugenda agiye kuvuga ubutumwa nkaca ntangura kubona none baje bwabonde hariho abantu bafata uburyo bwabo bagafata ibintu byose n'umwanya wabo mu vuga butumwa. Ico kintu rero caramaritse cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Aha rero nagomba guca kuri ca gice ca kabiri. Murumva yuko ivyo vyabaye iriya 19 ans. Ni ukuvuga aho nihanye kuva nihanye buhaheze imyaka 19. Nagira ndabereke kuri iri jambo ryo kwizera twumvise. Ni ukuri hajya iyo umuntu yizeye Imana irafise ubushobozi. Kandi Imana ntibigora na gatoya. Jewe rero ico gihe nihanye naho mwumva nari umwarimu wo kuri university. Ibintu ntibyari bitonze neza. Kubera ico gihe kwera bije nyene no ku na mafutisme hariho udushati tw'abashinwa. Twico gihe batuzana ku mapake kamwe kagurwa 700. Uciwe utugura ari nka 10 uva canke 12 en fait waca wambara utwo gusa. No kuvuga dushati duturira kuvuga rero ico gihe n'utwo niyambarira. No kuvuga navuye Iburaya muri 96 nkizwa 2002 nta mpuzu y'agaciro canke ikirato c'agaciro naguze muri iyo minsi. Nari nambarizo za kera ziheze nkaca ngenda nkitorera ibintu bitatomoye. Hanyuma ku bintu vyerekeye navyo Jesu y'amahera ico gihe uwo mwaka nigishije Iburaya naronse amahera menshi cyane. Hama ntashi Burundi dusubira inyuma gatoya kugira ikingira mvuge tugitahure kumwe. No kuvuga ico gihe niga mu France. Abafaransa bama bamitike yo gutaha mu kwezi kwa gatandatu baramitike yo gutaha ngo mara amezi nshatse Bujumbura hama ntesubirayo. Nahora namafata amezi 2 canke 2 n'inusu. Ico gihe jewe natahana amafaranga aguze urupangu rwo mu Ngagara. Mugabo nayasorora amezi 2.
nkaca nisubirayo. Kandi muri ayo mezi abiri byarashika nkabura n'umwanya wo kuduga ruguru kuramutsa mama yabyara. Hama mbonye umwanya waheze nkaca ndamutuma ko nturabizi neza, nzosubirirayo umunsi munaka, uragerageza umanuke usezere. Urumva rero muri iyo myaka namaze mu Bufaransa, namanza nkayasorora ayo mahera nkaca nitahira, nkaca nisubirayo. Bisigura yuko iyo myaka namaze niga narononye amahera biteye ubwoba. Kandi n'uwo mwaka nakoze mu Bufaransa, hari umunsi byashitse ndasorora amahera amadolari arenga 2,000 mu ijoro rimwe. Urumva rero Yesu ahabwa icubahiro. Murumva rero igihe rero nava mu Bufaransa, igihe naza mu Bufaransa nshitse i Burundi, uwo mwaka wa mbere nyene nagonze imodoka izo 3. ni ukuvuga iya nyuma yo nari naguriye i Buraya yaratse kuntwara agatwe nyene, ni kubera ubuntu bw'Imana, kandi Imana ifise umuntu ku migambi. Hanyuma rero murumva rero Yesu ashima. Mu bintu rero byambabaje mu kunanirwa guheba inzoga ni igihe nari maze kubaka. Kubera nkiri umusore hoho nabibona ko ari ibisanzwe, navuga nti n'umuntu apfuye hari ingorane ntibamuhamba. Umva nabibona ko atakintu naco byambarira kabisa. Mugabo maze kubaka nkabona umubabaro natera mu rugo, narababara kwere. Niho naciye ntangura kubabara, nkabona ko inzoga ari mbi. Hanyuma rero Yesu ahabwa icubahiro. Nagira ngaruke kuri ujya murongo twasomye ngo Imana yavuga Abisirayeli, mugana twe turabisirayeli w'iki gihe, hanyuma ngo nzobakuramo umutima ukomeye nk'ibuye. Ico kintu rero Imana yagikora. Rero mu bintu byakarakteriza akabaregwe kanje nico carimo. Ni ukuvuga narashobora gushika nk'iyo nashwanye mu kabare, shitse naho yaba ari 8 y'ijoro canke 9 canke 7, narashika nkakoranya abantu bose baba mu nzi wanje, nkababwira ntumviriza. Nababwira mu Gifaransa nkababwira nti à la place du cœur j'ai mis une pierre. Ni rero mu minota 10 nihaba hari umuntu muri iyi nzu ahema, ntiharabibara. Nuvuga baba babizi nko mu minota 5 bose baba basohotse, nkaca nugara nkaryama. Murumva rero iyo iki kintu ndiko ndababwira ni ikintu nyeretse ibintu byinshi. Ni ukuvuga iyo umuntu agwaye abadayimoni wo kutizera, bakaboregwe n'ibindi byantazi, ntashobora kubyikuramwo atihanye. Kubera jewe guhera wa mwaka nabarira wa 83 gushika uwo mwaka nihanye ko, murumva ko ari imyaka 19, nukuri nta kintu ntakoze kugira nshobore guheba inzoga. Naragerageza n'ingufu zanje zose na volonté yanje yose n'amarezonema yose, ariko biranga. Yesu ashimwe. Mugo urumva mu kubohoka narafukamye abakozi b'Imana bandemeka ko biganza biba birahetse. Yesu ashimwe.
Yesu ashimwe. Ega nijoro tuzohijamwo. Nijoro tuzohijamwo. Rero nagira ndababwire yuko dukwiye kwizera. Dukwiye kwizera kubera nababwiye ko nihanye muri 2002. Yesu ashimwe. Kandi nababwiye yuko muri ijya myaka nukuri iyo nararondera itunga mba naratunze kubera nasorora amahera menshi. Ariko nihanye 2002 Imana yaciye impa stage y'amezi 6 mu gihugu c'Ubutaliyani. Nuvuga amahera nakuyeyo asumba umushahara nka university yampemvye iyo myaka 10. Nukuvuga yuko muri iyo stage y'amezi 6 naciye nkura y'amahera akuvura ivyo byose nononye. Yesu agwe cyubahiro. Nukuvuga mu myaka 7 y'agakiza kanje Imana yari imaze kunyubakira inzu abantu twoba twariganye badafise. Kandi urumva naho baba baraziganije gute. Yesu agwe cyubahiro. Nukuvuga rero Imana yadukuramo ama complexe. Kumbura Imana yakirankuramo ama complexe nabajya abantu tugendana kugira babone ko agakiza gafise akamaro. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero Yesu abarangiriye neza muri umwaka wa 2002 kubera 2006 ya Imana yaciye akazi nja gukora mu Rwanda baduhemba amahera menshi cyane. Hanyuma mu gakiza rero Imana ntishobora kuduha kwitsa umutima. Yesu ashimwe. Reka dusome igice cya 2 nagomba gusoma umurongo Jemeza mu Bakolosayi igice cya 3 igice cya 3 ngira nsoma umurongo wa mbere ndasoma n'igice cy'umurongo wa 5 n'igice cy'umurongo wa 8 ngira nsome ngo kuzuranwa na Kristo none rero asangwa mwazuranywe na Kristo murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari vyagiye uburyo bw'Imana mushire imitima kubiri hejuru ntimuyishire kubiri mu isi. Ku murongo wa 5 handitse ngo nuko mwica ingingo zanyu ziri mu isi. Tuje ku murongo wa 8 ariko noneho mwiyambure nibi byose nibikurikira. Yesu ahabwa icubahiro. Kuri iki gice cya 2 hariho bene data tuzinanye muri korale kandi tumaze kuganira ibitari bike mu bintu by'imwema. No kuvuga aya majambo ndiko ndavuga turayatahura neza. Rero iyo umuntu akijijwe hari ibintu byo kwitiranya. Wano umuntu yokurikira umugisha wo ngaha ku isi by'ukuri Imana yaragutwemereye mugabo nitwobikompana no kuja mu ijuru. Ni ya ndirimbo twatanguriramwo by'ukuri intumbero y'Imana yo kurema umuntu yamuremeye la vie éternelle. Yamuremeye la vie éternelle kandi murabona ko ibyaha nyene vyagiye biraduga yagumye igabanya le passage sur la terre ku buryo muri Bibiliya baravuga ko umuntu amaze imyaka 70 abaramvye. Twe turi ngaha twoshira umutima kubiri mu ijuru twoshira umutima kuri la vie éternelle. Yesu ashimwe. Nagira ntange utu example dukeya muri iyi myaka y'agakiza ingene imyaka yagira iranyereka kandi Imana ni nyabuntu. Nukuvuga igihe nakora Kigali naragwaye ingwara bita hernie discale n'abaganga bahajya kuri Rwakarede twama turabiharira. Urumva rero umuntu aravye ibipimo akaraba no muri Google akaraba n'ingwara n'ingene imera mu bisanzwe
umuntu aba ari kondane. Hanyuma rero ico gihe nari ngwaye, hariho ukuguru kwari kwamaze kumugara, sindakugorore. Mugabo ndabwira Imana nti Mana by'ukuri, kandi rero irimo umubabaro uteye ubwoba. Ndabwira Imana nti Mana, jewe hamwe usubira kungororera uko kuguru, ntinukuri je nodoga imisozi. Ico gihe hariho umuganga yaheruka kwivuza mu Buhindi, yari yambariye ngo ndondere $30,000 ngo niyo yari amafre yo kwivuza. Ico gihe rero Imana yankijije gusa atakintu ntanze, atari amafre y'ivyo bipimo. Donke yerekana ko nari ngwaye by'ukuri, Imana icirankiza. None mwumva gukorera Imana tutagoma turi muri negative. Murabona umuntu ariko arahagarika umutima ku bintu vy'isi, hajya hariho ingene aronka umuti. Urumva mu mwaka uheze nari nagiye muri mission, hari mu kwezi kwa gatanu mu gihugu co muri Benin. Jewe ntashe, madame acarambara ati mbe urabizi, ati naragiye kwa muganga baca bampima cancer de l'utérus. Aho rero wari ufise amasusi y'ubukene, nagenda kore kwa Cahera, utangura guharura ngena abana bazosigara ari impfuvyi, gatangura guharura ibindi n'ibindi ngena uzobaho. Rero guhera muri uko kwezi kwa gatanu duca tutangura nyene ico kintu kucakira, turacakira nyene, turacakira neza kabisa. Nibaza ko Yesu yatugiriye neza, ntavyo twavuze kwere. Nibaza ko madamu ashobora ko yarabariye nk'umuntu umwe canke babiri. Twebwe duca tuja mu migambi yo kuvuga ngo hanze boshobora kugira ikintu canke bogira ikintu, kugira ushobore kuja hanze urondera ikintu citwa commission médicale. Hamero iyo commission médicale tuyibutse, madamu acaja mu Rwanda. Kwari kugira mu Rwanda bagire operation yo gukuramo matrice, basi tube tugerageje ikintu. Yesu abwe icubahiro. Hanyuma rero madamu agiye kugirisha ama operation, muganga acaramwereka neza ati nta kintu nakimugwaye, nta kintu nakimugwaye, we gusa niba ushaka uzoja uraza kugirisha teste yo kuraba gukomeye. Yesu abwe icubahiro. Rero abantu b'Imana by'ukuri, twebwe wa muntu yavuga poeme, wa muntu yatubwira dusomera poeme, yavuze ngo c'est le temps de repentance et de sanctification, ngo kubera Yesu araje. Rero abantu b'Imana, nukuri naho umuntu vyomugora yaragira ubuntu akihana, yiteho kuja mw'ijuru. Kubera ibi bintu vyo kw'isi Imana izobidukorera kwera. Ibintu vyo kw'isi Imana izobidukorera. Jewe vy'ukuri kuba Imana yarankuye mu kaboregwe vyaramfashije cyane mu gakiza. Kubera ndazi neza yuko ari Imana yankuye. Kubera jewe inguvu zanje n'ibindi vyari byananiwe. Ariko rero iyo wihanye ukijajara, bijya bintu ntubigire. Ivyo kwica ntuvyice, ivyo kwiyambura ntuvyiyambure. Haraza ibisumba ivya mbere. Cyo gituma rero abantu b'Imana yari intahe, abantu bayumvise Imana bahezagina. Mwami wanje Yesu Kristo, ndagushimira Mwami, ndagushimira ko watanze agakiza ku buntu, ntikagurwa amafaranga Mwami, ariko wagatangiye ubuntu. Kandi twumvise amajambo avuga neza yuko abakwizeye bose wabaye ubasha gucika abana b'Imana. None nyakubahwa, umuntu wese yaje ngaha Mwami yumve Mwami ko atari umuntu wo kuja muri Gehenomu Mwami, ngo asangire ubugabane n'ababi n'abanyavyaha na shetani. Ariko nyakubahwa, twese Mwami tuje dufatike igihe co kwezwa Mwami no kwihana. Kandi nyakubahwa utugirire neza muri byose. Ndasengeye Mwami gahunda ikurikira, sinzi nizeye mu izina rya Yesu. Amen.